turahawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako mu gihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe. Njuti nama bakunzi mwese muteze amatwi y'iganiro inyigisho za Bibiliya, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'uyu w'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Rudi Mazumutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Mbibuze ko mu kiganiro giheruka twumvise amajambo y'imburi kuri Yerusalemu kubera ivyaha vyahakorerwa mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Kubera ivyo vyaha vy'ubuyobe vyakorerwa muri ico gisagara, Imana yaramaramaje kwizoharanduza inkota n'umuriro. Ivyo vyose twabibonye mu bice vya 21 na 22 vy'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi turihweza ivyanditswe mu bice vya 23 na 24 vy'ico gitabo ca Ezekiyeli. Turumva ingene abantu b'Imana bayihevye yabakunda maze bakagereranywa n'abasambanyikazi. Turaza kumva urubanza abo basambanyikazi baciriwe aribo Samariya na Yerusalemu. Turabona kandi ayandi majambo y'imburi ku gisagara kivisha amaraso cageranijwe n'inkono irimwo ingese, izo ngese zikaba zaranse kuyivamwo. Turarangiza twihweza ivy'urupfu rwa muka Ezekiyeli. Tutarasoma ayo majambo rero yose, dutangure twumve inyigisho zijanye n'umugani w'abasambanyikazi babiri aribo Samariya na Yerusalemu. Uwo mugani turaza kusanga mu gice ca 23 c'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Ariko imbere yuko dusoma ayo majambo yose, twumviriza abaririmbyi mu ndirimbo yabo ikurikira. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Samirana, 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 Usemerera, Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, Usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, Usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 Usemerera, Samirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera, Samirana, 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 Usemerera.
murakoze abaririmbyi. Yesu umwami w'abami abaha umugisha. Kumbure rero tubone igihe abantu bumva Ezekiyeli avuga ico bavyiyumvira ko umugani yoba yarabaciriye, baca bitwengera bati mbega agomba gushika kuki. Ariko Imana yo hari ico yateguye canke yari ifise k'umugambi wo kubigisha. Reka rero turabe muri ico gice ca 23 igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, dusoma umurongo wa mbere. Haravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako. Vyumvikana ko ivyo Ezekiyeli yashikiriza abantu ryari ijambo ry'Uhoraho. Turakomeza muri ico gice nyene, dusoma umurongo wa 2 n'uwa 3. Uravuga ngo riti mwana w'umuntu, habayeho abagore babiri basangiye nyina, maze basambanira muri Egiputa, bahereye gusambana bakiri inkumi. Aho niho amabere yabo yakabakabiwe, amabere yabo yo mu bukumi bakayakorakora. Abo bakobwa bari bataye ubusugi bwabo kuko babaye abamaraya. Mbega none Ezekiyeli agomba kuvuga iki? Reka dusome ku murongo wa 4 turabe ico havuga. Amazina yabo umukuru yitwa Ohora na murumuna we yitwa Oholiba. Hanyuma ndababira bacika banje, bavyara abahungu n'abakobwa. Ayo mazina yabo Ohora niwe Samariya, nawe Oholiba ni Yerusalemu. Ohora niwe Samariya, nukuvuga ko igice cyo mu buraruko c'igihugu ca Isirayeli ari Ohora. Oholiba ari we Yerusalemu, risobanurwa ngo ihema ryanje riri Yerusalemu. Imana rero niyivuga iti ihema ryanje riri Yerusalemu, no kuvuga mu ruhande rwo mu bumanuko. Mu gice cyo mu bumanuko ariho ibuyuda niho hari gisagara ca Yerusalemu, kikaba arico cari ingoro y'Imana. Ohora rero risobanurwa ngo ihema ryiwe bwite. Igice cyo mu buraruko bwa Isirayeli cari yonkoye ku ntara yo mu bumanuko. Umwami Yerobowamu hari igihe yafashe ishuri zibiri z'inka zicuzwe mu nzahabu, imwe ayihagarika i Beteli, iyindi ayishinga i Samariya, kugira ngo agerageze kuzibira abantu biwe ntibazobandanye kuja baraja i Yerusalemu gusenga. Vyari vyoroshe rero yuko abavugishwa hamwe n'abantu bo mu gice cyo mu manuko bovuga ko Imana itazoreka gucira urubanza ivyo bigirwamana vyo mu buraruko, kandi vy'ukuri Imana yarabiciriye kwiteka. Ariko ntiyahanye abo mu ruhande rwo mu buraruko gusa, ahubwo n'abo mu ruhande rwo mu manuko yarabaciriye urubanza, kuko bagerageza gushira imbere imigenzo y'idini. Bagira ngo bafise amahoro ku Mana, ariko mu vy'ukuri bari kure y'Imana, kuko imitima yabo yari yuzuyemwo ivyaha. Uyu munsi amashengero menshi aratukwa kandi agatukishwa n'inyifato mbi y'abakristo baho. Umukristo wese abwirizwa kumenya ko yakijijwe ku buntu, ariko ko atashobora kuguma mu buntu bw'Imana atemeye kugendera mu vyagezwe vyayo, akagenda nk'uko bibereye abera. Ezekiyeli rero mu guca umugani ku basambanyikazi babiri yagomba ko abantu bakanguka maze bakamutega amatwi. Yari yahawe kubwira ijambo ry'Imana abantu b'imitima ikomantaye batanzwe kumwumviriza. Nico gituma yakoresha uburyo bwose bwotuma bashira imitima ku vyo yavuga. Uyu munsi abigisha ijambo ry'Imana iyo bakoresheje uturorero twumvikana twerekana ingeso mbi z'abantu, usanga tubacira imanza ngo barahuvye. Ariko nta kundi, kandi ntako twomenya ko atakundi bokora kugira ngo abantu babumvirize. Ezekiyeli nawe nta kundi yari kugira adakoresheje amajambo akomakomeye kugira ngo n'abantu bumve ko hari ibintu bidasanzwe biriko biravugwa. Muri kino gice ca 23 c'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, twumva ingene babasambanyikazi Ohora na Oholiba bihumanishije ubumaraya. Turasoma ku murongo wa 12 kuvya Oholiba ngo yagomwa Abashuri, nibo babanyi biwe. Barabagabisha n'abatware, bari bambaye ibishajije gose, bagendera ku mafarasi, bose ari misore iteye igomwe. Ayo majambo aratwibutsa ivyabaye ku ngoma y'umwami Ahazi wo mu ntara yo mu buraruko bwa Isirayeli. Turasoma mu gitabo ca kabiri c'abami igice ca 16
umurongo w'icumi gushika kuri 18, ingene Ahazi yagiye Damasiko mu gihugu c'Abashuri akabonayo igicaniro, akibaza ko ari ico ca mbere ciza abonye. Niho yaca atuma umuherezi Uriya ngo agende agisuzume yabura ingene kimeze, kugira ngo mu Bisirayeli bazobumba igisa naco. Ivyo ntivyahimbaye Imana, ahubwo yahavuye icira urubanza ruhambaye ico gihugu co mu buraruko bwa Bisirayeli. Igihe ca Ezekiyeli naho hari hageze yuko mu ntara yo mu buraruko naho ariho mu Buyuda hategwa n'umwami Nebukadineza. Imana yaciriye urubanza intara yo mu buraruko niyo mu bumanuko, kuko aho hose abantu bari bagararije Imana barayiheba. Bamwe bari bahisemo gusenga ibigirwamana beruye, abandi nabo bari basigaye ari abanyedini gusa, bigira ngo bagiye gusenga Imana kandi buzuye ivyaha. Mugenzi wanje uteze amatwi inyigisho za Bibiliya, vyari bikwiye ko abantu b'Imana bose bisuzuma, nk'uko tubisoma mu cete candikiwe Abikorinto ca 2 igice ca 13 ku murongo wa 5, haravuga ngo bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera. Imana ihabwa icubahiro. Nawe wari ukwiye kwisuzuma umenye yuko uhagaze mu kwizera canke udahagaze. Umuntu wese aja mu rusengero niyibaze ati, mbega vy'ukuri ndakunda Imana? Mbega ubwo ndafise inyota y'ukwegera umwami Yesu yamfiriye? Tumenye ko Imana itatugomba ko ibikorwa tutabanje kuyikunda vy'ukuri. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice 21, Yesu arabaza Petero ati, mbega urankunda? Petero amaze kwatura ati, ego ndagukunda, niho yaca abwirwa ngo ragira intama zanje. Amaze kwatura ko akunda Yesu, niho nawe yaciye yemera kumukoresha. Natwebwe rero ni vyiza ko twatura kandi tukagaragaza mu mitima yacu ko dukunze Imana, kugira ngo ibone kuduha ibikorwa. Samirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icubahiro. Samirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icubahiro. Samirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemberera, tubandanirize ku mugani w'inkono yaguye ingese, nk'uko tuwubona mu gitabo ca Ezekiyeli igice 24. Turasoma muri ico gice umurongo wa 1 n'uwa 2 avuga ngo, nuko mu mwaka w'9 mu kwezi kw'icumi ku munsi ugira 10 w'uko kwezi, ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti, mwana w'umuntu, wandike umunsi, niwo munsi nyene, kuko umwami w'i Babuloni ashitse hafi Yerusalemu kuri uyu munsi nyene. Aha bwari bubaye ubwa mbere Ezekiyeli avuga ubuhanuzi agashirako n'umwaka, ukwezi n'umunsi. Muri uwo mwaka nyene Nebukadineza yari yamaze gushika Yerusalemu, aza ariko aramena uruzitiro rwaho. Nta televiziyo yariho kugira ngo Ezekiyeli ayiboneremwo bikiriko birabi Yerusalemu, nawe ari Babuloni. Nta kundi rero Ezekiyeli yamenye ivyariko birabera Yerusalemu atari mu guhishurirwa n'Imana. Ubu murongo wa 2 muri iki gice ca 24 gitabo c'abahusha n'Imana Ezekiyeli dusomye
warateye ingorane nyinshi abatemera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana. Umwe muri bo yanditse avuga ati, ubu murongo utuma tutamenya neza ibya Ezekiyeli. Asangwa Ezekiyeli atari umubeshi, yoba yari afise ayandi maso adasanzwe y'ukubona ibiri kure. Ivyo vyavuzwe n'uwo mwanditsi. Tuvyanke canke tubikunde, Ezekiyeli ntiyari umubeshi, ahubwo yari afise amaso adasanzwe. Ayo maso ni amaso y'impwemu, afise ukubona ivyo abandi batabona. Ni amaso y'uvugishwa n'Imana. Ivyo navyo abatemera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana ntibavyemera, kandi ntibabizi. Ezekiyeli yakomeje kuvuga ivy'igisagara ca Yerusalemu. Usomye muri ico gice nyene ca 24 igitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya 6, ijambo ry'Imana riravuga ngo, nuko rero uku ni kumwami uhora hagize, ati kizobona ibara ca igisagara kivisha amaraso, nico ya nkono irimwo ingese zayo zanse kuyivamwo. Zose uzarure imwe imwe utarinze kurobanura. Hano twongeye kumva Yerusalemu citwa igisagara kivisha amaraso. Ico gisagara niyo nkono. Abantu baho bari muri ico gisagara, nukuvuga ko bari muri ya nkono. Ivyaha vyabo nizo ngese ziri mu nkono. Nshuti yanje mugenzi wumviriza inyigisho za Bibiliya, ivyaha vy'abari mw'isi nizo ngese z'isi turimwo. Twese turi mu nkono imwe, ariyo si y'iki gihe tubamwo. Naho dukunda kwivugisha ngo turi mu moko atandukanye canke ngo mu migwi itandukanye, ico tuzi nuko twese turi mw'isi, kandi ivyaha vyacu ari ingese z'isi. Ibi wovyumva canke wobitahura canke ntubitahure, niko biri. Twese turi mw'isi. Uko woba uri kose, ivyo woba utunze vyose, ivyo woba ushobora gukora vyose, n'uwoba mutoya kuri wewe canke atacamaze, twese turi mw'isi, kandi ivyaha vyacu nizo ngese z'isi. Mu mirongo ikurikira muri kino gitabo ca Ezekiyeli igice ca 24, turabona ivy'urupfu rwa muka Ezekiyeli. Dusoma ku murongo wa 15 na 16 ngo, maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, mwana w'umuntu, raba ngira nkwake ico wamiza kwa maso. Bije giturumbuka, ntuze uboroge canke ngurire, kandi amosozi yawe ntacundugute. Birumvikana ko Ezekiyeli yari yarongoye umukobwa mwiza w'Umwisirayeli kazi kandi w'umuyabaga, bakaba barakundana cane. Ariko muri ico gihe bari mu kinyago. Uwo mupfasoni yaragwaye acarapfa. Eka ntivyaretse kubabaza cane Ezekiyeli, ariko Imana iramubwira hano ku murongo wa 17 ngo, kuniha kwawe kuraba amapfiranda, ntuzugandarire upfuye, wizingire igitambara cawe mu mutwe, wambara inkweto zawe, ntiwipfuke mu kanwa, kandi nturye ibiryazagu. Imana yaramubujije kurira no kugandarira upfuye. Kandi uyu yarapfuye yari umugore wiwe yakunda, kandi abantu ntibabitahuye. Abantu baramubajije Ezekiyeli bati, ivyo ni biki? Umugore wawe yapfuye, none nturira kandi ntugandara, uri umuntu ki? Ivyo vyose yabigira kugira ngo ashobore gushikiriza abantu ijambo ry'Imana. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Tugomba turabe mu gice ca 24 umurongo wa 24, ari wo murongo wegeranya amajambo yose yanditswe mu gitabo ca Ezekiyeli.
uwo murongo uravuga ngo uko niko Ezekiyeli azobabera ikimenyetso, uko akoze kose namwe niko muzokora. Igihe ivyo vyose bizoba, muzomenya yuko jewe ndi umwami uhoraho. Muri uwo mwanya nyene igisagara ca Yerusalemu cariko kirasambuka. Mu nyuma niho abari mu kinyago bashikirizwa inkuru y'ugusamburwa kw'ico gisagara, nk'uko tubisoma mu gitabo ca Ezekiyeli igice ca 33 ku murongo wa 21, ngo maze mu mwaka ugira 12 uhereye aho twambukiraniwe turi nyagano, mu kwezi kw'icumi k'umunsi ugira 5 w'uko kwezi, haza umuntu acitse avuriye Yerusalemu aranshikira ati gisagara caratsinzwe. Nukuvuga ko mu rusago rwarimwo abanyagano bari ngahe Babuloni, haje abantu baje bariruka bacitse kw'icumu bavuye Yerusalemu. Baje bariko bariruhutsa bavuga bati ducitse kw'icumu Yerusalemu. Bwa bundi babavugishwa b'ibinyoma baratubeshe. Igisagara carahiye, urusengero rurasamburwa, igisagara cose n'ivu n'umunyota gusa. Nta numwe yarakirira canke ngo agandare. Ezekiyeli we yabibujijwe hakiri kare, nk'uko twabibonye muri ya majambo twari duhejeje gusoma. Mu gice rero ca 24 c'igitabo c'abavugisha n'Imana Ezekiyeli murongo wa 27, Imana yaravuze igituma atanu wari kwirigwa ararira. Uwo murongo uvuga ngo kuri uwo munsi akanwa kawe kazogobodobekera iyo mpunzi, maze uzoca uvuga tuzokongera kugobwa ururimi, uko ni kuzobabera ikimenyetso, nabo bazomenya yuko jewe nduhoraho. Twumvise ngo bazomenya yuko jewe nduhoraho. Yerusalemu cari gisagara c'Imana, urusengero rwaho nago yari ingoro y'Imana. Abaho bari vyabona vyo gushingira intaha Imana mu mahanga yose. Ariko kubera ko Abisirayeli bananiwe no kuyishingira intahe, ahubwo bakayihemukira, Imana yaravuze iti nzozimanganya n'ivyabona vyanje mw'isi. Mubimenye igisagara carasambuwe. Abantu banyu bari barasigayeyo, nabo nyene batwawe ari nyagano. Nta kamaro kukurira, eka nta nukumborogera, ni jewe nabikoze nta wundi. Dusomye rero mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana, mu vy'umwami Yesu yandikiye ya mashengero yose uko 7, yaravuze ati wiyubare ugenzure neza abita intumwa mw'isi, naye ahandi ho nzoza kuri wewe nkuri igiterekwa kw'itara cawe. Nshuti yanje mugenzi wumviriza inyigisho za Bibiliya, uyu munsi ibiterekwa ko amatara vy'ayo mashengero yose uko 7 vyaramaze gukugwaho. Muri ayo mashengero nta na rimwe wobona risigaye uyu munsi. Ubwo n'ubutumwa kuri twebwe n'uyu munsi naho. Kumbure woba uri umukristo ariko utagomba guhagararira ukuri kw'ijambo ry'Imana, nayo izoca igukuramwo igiterekwa ko itara habura umuco muri wewe. Mbega uzoheza ubigenze gute? Ayo n'amajambo akomeye atari muri bwa butumwa bwo gusigiririza dusigaye twumva abantu bigisha. Ivyo Ezekiyeli yavugishijwe vyagiye bitangurirwa n'ijambo rivuga ngo ijambo ry'Uhoraho rinzako. Wanse ivyo Ezekiyeli yavuze rero uba wanse ijambo ry'Imana. Mugenzi wanje mukunzi wumva kino kiganiro inyigisho za Bibiliya, umenye ko abigisha ijambo ry'Imana badakoma ku vyaha ngo bihebwe baba arabigisha b'ibinyoma. Ababakurikira nabo bazogumana ivyaha vyabo, hanyuma bazoturigwe nk'ab'i Yerusalemu mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Wumvise rero ijambo ry'Imana nk'iri ridomye kuvyo upfa n'Imana, wihutire vuba kuvyihana kandi ubihebe, ndetse urondere kugendera mu gutungana. Aho niho uzokwemerwa n'Imana kandi nawe uzoba mu mahoro. Nuko umwami aguhezagire, akugirire neza mu gihe cose wumva amajambo y'inyigisho za Bibiliya, maze ugahitamo ingingo yo gukora uko ijambo ry'Imana rikubwiye. Umwami Yesu yongera umugisha ubugingo bwawe, kandi wamufise inyota n'inzara byo kugendera mu kuri kwayo.
tutararangiza rero reka dusenge Imana. Dusabire hamwe wumve ko mu mutima wawe ugize ico ubwira Imana. Nimba hari ico ufise wapfa n'Imana, wihutire kucihana. Nimba wari ufise kwizera guke canke intege nke, niba utari bwumve ibi vyavuzwe ku bw'Isirayeli bivugishijwe na Ezekiyeli, uyu munsi ijambo ry'Imana rikubere imburi. Yesu aguhezagire. Dusenge. Mwami Yesu, turagushima ko na ntaryo wihutira kugira imbabazi kuri abo bose bakwishikirije. Daba abantu bawe bari imbere y'inyonga zawe Mana. Ijambo ryawe rimaze kuvugwa, kandi Bibiliya tubwira ngo twisuzume kuko twiyizi ngo tumenye ko duhagaze mu kwizera canke tutarimwe. None abantu bamaze kwisuzuma, bafise Mana ivyo babona bapfa nawe, nk'uko ijambo ry'Imana ribabereye umuco rikabereka icaha. Ndasavye Mana, ndakwinginze ngo baharire, kandi ntubaharurire ukundi, ariko ubiyegereze, ubezesha amaraso yawe, ubambike imvune kugororoka, kandi ubandike mu gitabo c'abizera. Ubemere nk'abana n'abakunzi bawe, ubaha umunezero w'agakiza, ubaha inkomezi n'amahoro, ubaha amavuta yawe, kandi ubaneshereze icaha na ntaryo. Urakoze kubikora, kandi urakoze kubishikije, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikiganiro cacu cuno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha. Yesu abahezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izi nyigisho za Bibiliya canke ukabikwega ku rubuga rwa interinete ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire ku gasanduku ka posta 1140 i Bujumbura. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa. Inimero ni 79 741 993, canke udusanga aho dukorera i Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire ko watwumvirije kandi gufashe gutahura neza iri jambo ryayo.